Kwigenekezo ry'icumi na rimwe Myandagaro no mwaka umukuru w'inama henguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaratanze inyigisho zijanye no gukunda igihugu ku banyeshuri bo mu mashure yisumbuye na kaminuza bahurikiye mu ishirahamwe Campus pour Christ bari mu ruganda rwari rwatunganijwe n'iryo shirahamwe ku ishure Saint Notre Dame de la Sagesse muri commune y'intara ya Gitega kuva kwigenekezo ry'icenda gushika ku ry'icumi na kane Myandagaro no mwaka. Izo nyigisho zashimikiye gukunda no gukorera igihugu mu gutinya Imana. Nyeniteka Sinzohagera zimwe mu mpanuro yahaye abo banyeshure yababwiye ko mu gukunda igihugu ko bategerezwa kukimenya bakagikorera bagakunda ururimi rw'ikirundi bakanezererwa imico n'imigenzo vy'ikirundi bakongera bagakunda abarundi bene wabo. Gukunda no gukorera igihugu ariko kandi dutinya Imana n'isoko ya vyose. Burya umuntu ashobora gukunda ikintu atazi. Ubwo by'ukuri abarundi turazi igihugu cacu ni ikibazo cicajemwo, kuko iyo uvuze ngo urakunda dushobora gukunda ikintu utazi. Ni byiza kubanza kumenya icyo ukunda icyo ari cyo. Aha n'abanyeshure batari bake bose bari hano n'abari ngaha bose twaragiye ku ntebe y'ishure. Kenshi usanga batwigisha histoire, géographie y'ibindi bihugu. Ubwo koko histoire na géographie y'igihugu cacu turakizi. Hatubwiye histoire za ba Napoleon, za ba Hitler, akazokumena umutwe n'amahistoire atagira umutwe n'amaguru. Akatubwira géographie ya Asie, y'Ubushinwa, Amerika Latine, ukazoca ku misozi. Ubwo imisozi igize igihugu cacu Burundi turayizi. Ni bande bazi ubucimbiri bugize igihugu cacu Burundi? Ntacyo bitibyo nabireke. Imisozi igize igihugu cacu Burundi nyaramute. Kandi des zones. Ntacyo zokunda igihugu tutazi, imisozi tutazi, ubucimbiri bw'ico gihugu. Uburyo uno munsi tuba twirutse kuva baruka abajene muri hano bamaze gutwara n'imisozi 10 kubera ko atari tuzi, hanyuma tuvuge tuti icyo dusigaranye ni iki nyene. Dushobora gukunda igihugu tutazi. Rero gukunda igihugu no kugikorera n'amajambo abiri wanashaka cyane, kuko ndiwo gukunda igihugu hanyuma muri kugikorera. Gukunda igihugu tuza kukinezererwa, kumva akishimiye. Akamaro maze imisi ntanga abarundi turi mu mapeuple, sinzi kubera ko ari amakuru twaciyemo, ariko turi mu bantu dushobora kwiyambura facilement ibigize Umurundi. Karorero, nta barundi munsi bafise abana bobo barereye bari hanze mugabo batazi ikirundi. Ni Umurundi mugabo ugasanga umwana wiwe ntazi n'ijambo na rimwe ry'ikirundi. Rero ikibigora bimwe twakunda igihugu dutakaza facilement notre identité. Ntitunezerewe igihugu cacu. Abarundi bari mu mahanga umwoko maze kubona atoka igihugu cabo ki ose gutoka igihugu. Ari bagira ko inakura ari mu gihugu, muvyara we, inarume, bene wabo, bashikiwe bose bari mu gihugu, nibo bambavuga ngo fate igihano. Eko nagenda babwire hari igihe abarundi twihenda. Nta yindi peuple ndumva muze mundagire iyindi peuple mwene ngaha bahita ubwoko bwa igihugu cane. C'est le Burundi seul. Ushaka uzobere mu Bufaransa uzoba wikuraga guhitwa ku Burundi. Iyi ni kashe Imana yaduhaye yategeka kutwereka ko tudakunda igihugu cacu. Ni kashe itava. Ushaka ugende wabuze ubwenge bw'igihugu bw'Abafaransa bo mu Binigi ube umuki, aha uzoguma hita ku Burundi. Nta kindi gihugu
ushobora kuronka kizoba kimeze neza gusumba igihugu cyabibarutse. Nta kintu ushobora kugenda hanze ube mutunzi ubwirenge. Namabwira abantu hageze kurira uzoza mu Kirundi, hageze kurira cyangwa induru yikoma mu Kirundi. Ntushobora kwikoma mu Cyongereza kubera ko wowe uri umwongereza, wowe uri umufaransa. Cyo gituma dukwiye kumva igihugu kakinezererwa, kakanezererwa imico yaho, sois y'imico. Igihugu cyose kirafise les valeurs, imico, imigenzo. Sois fier n'imigenzo yawe nk'umurundi. Binezererwa ururimi rwawe runezererwe. Dukunda ibyo byose bigize igihugu, ibyo kurya bigize igihugu, amazi y'igihugu tuyakunde, abarundi tubakunde, dukunda abarundi. Ntitwemere valeur umunyamahanga gusumba umurundi. C'est bizarre. Aho umurundi ashobora kwanga umurundi mwene wabo agakunda umunyamahanga, ukamusumbisha umunyamahanga ataco muhuriyeko, mudasangiye n'imico, mudasangiye. Dukunde umurundi tabro, wumvise ari umurundi mukunde. Nk'uko ata muntu yokunda Imana atazi amabwirizwa yayo, umukuru w'inama nkenguzamateka yabasabye kumenya ibwirizwa nshingiro ryo tegeko rikuru rigenga igihugu, yongera arabasigurira n'ingingo zimwe zimwe zijanye no kumenya uruhara rw'umurundi mu gukunda no gukorera igihugu. Ibwirizwa nshingiro tugira iki? Ni bande muri mwe maze gusoma la constitution? Ko mu gukunda igihugu utazi n'ibwirizwa rikugenga rigenga icyo gihugu. Ushobora kuvuga ngo urakunda Imana utazi n'ubwirizwa shingiro ry'Imana. Ça c'est la constitution de Dieu. Ushobora kuvuga ngo urakunda Imana, ngo umukristo uragize ibwirizwa shingiro atagize, wavuga ko bitari byo. Niryo ritubwira, niryo ritugida, niryo rikwereka ngo aha hano hace, aha ntuhace. Iki kirarekure gukorwa, iki kirarekure gukorwa. Hano aho bakubwira ngo nubwo waba ubirekuriwe ntubikore. Ça c'est la constitution. Turabikora cyane. Gukunda rero Imana, iki gitabo utagisoma sinzi Imana uri kundi yayo. Ibwirizwa shingiro naryo niryo bwirizwa tugendera ko igihugu. Ni byiza yuko ko campus politique kirabigisha kunda no gukorera igihugu. Mbanza kumenya mbere ibwirizwa shingiro ryo insabiki. Muzosome ingingo guhera ingingo ku ngingo ya 62 gushika ku 73. Ni igice kitubwira uruhara rw'umurundi wese ku bijyanye no gukunda igihugu. Article 60 ivuga ngo kubaha abo dusanga igihugu. Ubundi bategeka kubaha umurundi mugenzi we. Ingingo ya 65 itubwira kubahiriza amabwirizwa n'inzego z'igihugu. Ko turavuga gukunda no gukorera igihugu, sibyo none? Ushobora kugikunda ngo ugikorere utazi kubahiriza amabwirizwa n'inzego z'igihugu. Ingingo ya 65 ivuga gushyigikira iterambere ry'umuryango wawe no gukora utiziganya kugira ngo uwo muryango ugume ufatanye mu nda kandi ugumane icyubahiro. Gukunda umuryango wawe kandi ugakora utiziganya kugira ngo uwo muryango wawe ugumane iteka n'ijambo n'icyubahiro. Gusorera abatwibarutse, tukabaronsa imfungurwa, tukabagaburira, tukabafasha, tukanabaraba igihe cyose bikenewe. Nkunze kubivuga, nta kintu kibabaje ko kubona umuvyeyi umwe arera abana 8 bakananirwa kurera umuvyeyi. Umuvyeyi akemera akanangira, akigisha abana,
akemera agasonza, akemera akagenda ku kigero kugira ngo abana yavyaye bige. Mwebwe mumaze guheza mukarangwa n'ubuto mu muvyeyi musigaye akacitwa n'ababikora y'abarezi abo muri abana umunani. Ingingo ya 60 ivuga ngo gusonera no guha abandi icyubahiro atagucana. 68 ivuga ko tegeka kwigenza neza mu mibano yacu n'abandi, tugakingira kandi tukongera tugakomeza imico kama n'akaranga k'igihugu. Ingingo ya 22 agace ka mbere, umurundi wese ategerezwa gukingira intara yo kwikukira n'imbibe z'igihugu. Umurundi wese ategereza kwama agavye kandi agaterera agace mu kubumwe mu kurwanira igihugu c'amavuko. Iyo ni ingingo ya 22 agace ka kabiri. Hamwe no gusenga Imana no kwisonzesha kugeza kwa mugati. Nyiriteka Sinzohagera yarongeye arabaha n'izindi impanuro zitandukanye, harimo ukubahimiriza kumenya ivyo basokuru bakora, kwirinda ubunebwe, kudasuzugura akazi, kugira ico baterere mu iterambere ry'igihugu, kutavuga nabi igihugu, kurangwa n'umutima wo gufashanya, kwirinda ingeso mbi nk'ubusambanyi n'akaboregwe, no gutunganya imigambi y'iterambere bazoshikiriza ibanki yo gwaruka kugira ngo ibahe ingurane. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarangije izo nyigisho abamenyesha ko urwego arongoye rwatunganije inama ku bijanye n'ubwishanyi bwo mu mwaka w'1972 kugira ngo kuri kumenyekane vyongere bifasha abarundi kurekuriranira.